bijanye no gukurikirana ibikorwa vy'amaradiyo na cane amaradiyo yegereye abenegihugu, haragizwe ingendo zigera kuri 6 mu maradiyo yegereye abenegihugu akorera mu ntara zo hagati mu gihugu, aho twashoboye kwibonera ingene ayo maradiyo akora, tukaba twasanze abajejwe intwaro bashimishwa n'ingene ayo maradiyo akorana n'abajejwe intwaro n'uruhara rwayo mu guteza imbere abenegihugu. Ariko twaranabonye ko ayo maradiyo afise ingorane zitandukanye cane zifatiye ku bukene n'abamenyeshamakuru badafise ubumenyi bukwiye mu bijanye n'umwuga wabo. Mu ntumbero kandi yo gushigikira ibinyamakuru, ubushikiranganji bubicishije mu kigega co gushigikira ibinyamakuru buherutse kuronka ibikoresho bizoshikirizwa ibinyamakuru bizoba vyatowe n'umugwi uhurikiyemwo abaserukira ubushikiranganji, urwego sense n'abaserukira ibinyamakuru. Vuba cyane ivyo bikoresho bikaba bizoshikirizwa abazoba batowe n'uwo mugwi. Ivyo bikoresho bikaba bigizwe n'imashini nyabwonko n'ivyuma byo gufata amajwi n'amasanamu. Mu gisata c'ubuhinga ngurukanabumenyi, mu ntumbero yo kugabanya ubusumbasumbane mwikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi hagati yaba mu bisagara no mu gihugu hagati, ubushikiranganji bubicishije mu buyobozi bukuru bujejwe ubuhinga bwa none bwarabandanije gushigikira ibigo vyashinzwe mu ntara kugira ivyo bigo bishobore gutunganiriza abavyitura. Aha tukaba twovuga nko kubironsa ivyuma vya regidezo bituma ivyo bigo bironka amatara vyigenga, amakonteri, ndetse birahabwa n'amayinite yo gukoresha cash power n'amayinite yo gukoresha cash power. Ivyo vyarakozwe mu bigo bita telecentre biri mu ntara za Bubanza, Rumonge, Mwaro, Karusi na Makamba. Haranabaye ingendo zagizwe mu bigo vyo mu Kirundo, Mwaro na Karusi mu ntumbero yo gukurikirana ibikorwa birangurwa muri ivyo bigo. Harabaye kandi ugushigikira imigwi yashinzwe mu mashure yishinze guteza imbere ivy'ubuhinga ngurukanabumenyi, ivyo bita club TIC. Nayo mu ntumbero yo gusubiramwo amategeko agenga igisata c'ubuhinga ngurukanabumenyi kugira ngo ayo mategeko agende yisunga ibihe tugezemwo, amategeko atari make yarasubiwemwo. Aha tukavuga nk'itegeko rikurira ayandi mategeko yose mu gisata c'ubuhinga ngurukanabumenyi, ivyo bita Code de communications électroniques et postales. Integuro y'iryo tegeko ikaba yimirijwe kurungikwa muri leta no mu zindi nzego zijejwe kwiga no kwemezwa amategeko kugira ngo yigwe, hama niyamara kwemezwa hategurwe ayandi mategeko azoza afasha mwishikwa mu ngiro iryo tegeko rikurira ayandi. Muri ico gice ca 4 c'umwaka kandi mu gisata c'ubuhinga ngurukanabumenyi no gutumatumanako harahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe gutumatumanako, aho mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi n'abageze mu zabukuru batasizwe inyuma. Hakaba haragendewe ibigo bibamwo abageze mu zabukuru biri mw'irohero muri komine Mukaza hamwe no muri komine Gihanga, aho ababa muri ivyo bigo baronkejwe imfashanyo, haranatangwa haranarihwa amafaranga ku bageze mu zabukuru bari bagwariye mu bitaro vyitiriwe umuganwa Karori vyo mu Buyenzi, ivyo twita Prince Jean Charles. Muri ico gisata c'ubuhinga ngurukanabumenyi nyene haranateguwe umugambi uzofasha mu guteza imbere ico gisata. Uwo mugambi ukazofatwa mu mugongo ni banki y'isi yose. Uyo mugambi ukaba warashikirijwe inama shikiranganji irawiga yongera irawemeza. Ibanki y'isi yose nayo nyene iremera gutanga amafaranga yo gushira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi. Ubu rero ibikenewe byose biriko birakorwa kugira ngo uheze utangure gushikwa mu ngiro.
mu ntumbero kandi yo guhimiriza abakiri bato na cane cane abigeme ngo bijukire ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi, haratunganijwe indwi yahariwe umwigeme mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi, haranatunganywa ihiganwa aho abakiri bato bahiganwe mu kwerekana ivyo bashoboye, bikaba byaragaragaye ko urwaruka rufise ubuhinga butari buke muri ico gisata. Mu bijanye n'ico gisata nyene c'ubuhinga ngurukanabumenyi, harabaye urugendo mu gihugu ca Congo Brazzaville aho twitavye ibikorwa vy'ihuriro ry'inzego n'amashirahamwe akoresha ubuhinga ngurukanabumenyi. Mu ntumbero yo kuraba ingene ishirahamwe Onatel risubira kunagurwa, naho harakozwe utwigoro tutari duke, hakaba harashinzwe umugwi uzotegura ivyofatirwako kugira habe icigwa co kwerekana neza icokorwa kugira ngo iryo shirahamwe binagurwe. Uwo mugwi ukaba washizweho inyuma yaho inama shikiranganji yihoreje urwandiko rwari rwateguwe n'ubushikiranganji. Iyo nama shikiranganji igaheza igatanga intumbero. Mu vyaranguwe mu gisata cyo kumenyesha amakuru, ibinyamakuru vya leta eka ndetse n'ivy'abikorera ivyabo byarakoze ibikorwa bitari bike bijanye no kuronsa inkuru n'ibiganiro abenegihugu biciye mu binyamakuru vyandikwa mu nsamirizi no mu mbonesha kure, tudasize inyuma ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi. Ivyo binyamakuru ntivyahengeshanije guhimiriza abenegihugu ngo bijukire ukugwiza umwimbu na cane cane mu kurima mu myonga no kuvomera imirima kugira ngo umwimbu wiyongere. Si ivyo gusa, ibinyamakuru vya leta byarafashije bitako birakurikira inzego z'igihugu mu vyo zagiye zikora vyose kugira ivyo inzego zirangurira abenegihugu n'ababa mu gihugu byose bimenyekane. Ingendo zose n'ibikorwa vyakozwe n'inzego zitandukanye z'igihugu bikaba byaramenyeshejwe abenegihugu biciye mu binyamakuru ku rugero rushimishije. Mu bijanye no gushikiriza amakuru afatiye ku iterambere ry'abenegihugu, ikigo SYEP carabandanije kwigisha abenegihugu kibicishije mu dukino duto duto muri micro program, mu kinyamakuru ijwi ry'iterambere no mu kiganiro tujijuke gica mu nsamirizi y'igihugu, radio Izere yo mu Rumonge na Buntu y'Ingozi kundwi. Mu gisata c'amaposita, posita y'u Burundi yarabandanije imirimo yayo yo gufasha abakozi kuronka imishahara yabo batarenze kuja kure. Birafasha abenegihugu kuriha ifumberi hamwe rero no gutanga ingurane ku banywanyi. Ubuyobozi bw'amaposita bwaritavye kandi amanama mpuzamakungu yahuza amashirahamwe posita y'u Burundi ihurikiyemwo. Ubushikiranganji bwarahimirije abarongoye ico gisata ca posita ngo bafate ingingo zibereye zo gukingira ubutunzi bw'ishirahamwe n'abanywanyi baryo kugira ngo ntihabe ubusuma. Ingingo zitari nke zikaba zarafashwe, bamwe mu banyonoye barafashwe barakurikiranwa n'ubutungane, abandi barakurwa mu kazi. Intambamyi, naho ivyaranguwe bitari bike, ntitwovuga ko intambamyi zitabuze. Mu ntambamyi nyamukuru twovuga hari ubukene bw'ibitoro bwibonekeje mu gihugu cose. Ivyo bikaba vyatumye mu bisata nka vyose bikurikira ubushikiranganji, na cane cane mu gisata cyo gutumatumanako, aho ivyuma vyinshi bikoresha ibitoro vyahagaze, bica bituma ugutumatumanako bigorana mu gihugu nka hose. Izindi ngorane zibonekeje ni ibikorwa bitashoboye kurangurwa kubera habuze ababikora. Aha twovuga nk'ibijanye no kugira icigwa cerekana ingene umugambi w'igihugu w'iterambere ry'igisata c'ubuhinga bwa none washizwe mu ngiro. Hakaba harabaye uguhamagaza abahiganwa isoko ariko akaba atababonetse. Ivyo bikaba vyatumye
ico cigwa kidakorwa. Hari kandi ikindi gikorwa kijanye no guhinyanyura ukugene ibigo by'ubuhinga ngurukanabumenyi byashinzwe mu ntara byoshobora gufasha ababikoresha ku buryo bashobora kubona ibyo bafasha kuronka amakuru yobateza imbere mu byo basanzwe barangura. Isoko naho nyene yaruguruwe abahiganwa, ariko bikaba bitakunze kubera uburyo bwo guhemba abokora ico gikorwa bwabaye buke, bituma batemera kugikora. Ngibi rero ahanini ivyaranguwe muri buno bushikiranganji mu bisata byose muri iki gice ca kane casozereye umwaka turangije. Tugasubira gukengurukira abakozi bose bitanze ibikorwa bigende neza. Murakoze.